Pastor. Kumbona amahera yinjiye. Uyu mwaka amahera nishinga kuri konti nkabona ko nta. Kuko ndavye amahera yasohotse. N'amahera kuri konti. Ntabwo bihuye na bote. None bishoboka gute ko amahera kuri konti ndabona neza baravyanditse neza nkuko mwabitubwiye. Mugabo amahera si vy'ukuri hari njya amafaranga ashika ibihumbi 500 n'amahindi makiyani nayo nibaza ko umubitsi wacu mwarimu wait pastor amahera narose n'ibihumbi 200 nawe nyene nari nakubwiye ko hari kintu ngomba kuyakoresha arico cico cyo kuriha inzu iwanje. Nende mwari kunezerwa bari ko baramfata nabi mu nzu. Mwarimu amahera y'ishengero niyo bari hamwe inzu. Amahera y'ishengero n'ayishengero ayinzu n'ayinzu. Nyamba tukwera amahera yo kubika nayo kubika kubera ko ari ayishengero. Ushobora gukoresha amahera y'ishengero kayakora mu mfuti wawe. Okay. Pause lesati. Uzi ko ndagusumba amavuta nasize amavuta gusumba. Dusubira kunciramo. Ugusenga gute gusenga ntushobora gutaha. Nimbuza nzo gurushanya amavuta mumenye ko mwisi darusha amavuta kandi so umwanya wavyo w'amavuta ubu turi umwanya w'amahera. Yes. Gute usigurira ivyo uri kuravuga yego n'umubitsi sawa bordo singibi gute ivyo vyose vyabaye ntakuzanire izikataze kwenza kwa kutsama kodabwira ibintu nimwumve nagusiguriye kenshi menya ingene urongora abantu bawe. Adamu twe twavuganye yuko tuzana amahera tukongereza nayo muko muba mufise kugira dukore ikintu kizima n'umushengero. None amahera ari apote vy'ukuri jewe ndiko navyumviriza jewe jenye n'ubwanjye narayamwihereye kandi mbere yo kumuhereza amafaranga nari narose ubutumwa buvuye iwanyu bwemeza ko neza gutuma amafaranga. Pase sindabashimye cyane apote n'ingero wacu ndabona ibiri b'amadidani menshi cyane ariko hari ikibazo cyabaye hamwe umwungere wacu mwarimu wacu umusaza gutora amahera wayikuye hagati yaho nagiye numva autorité kwa apote ivuga n'ibijanye yuko ko nibiki Kuzima Imana ibintu muduhamagara mu nama abantu baza batera akajagari sindavyumva umuntu apote n'umuryango wawe wose n'abagurikirana bose ni vyinshi mu buzima dushobora gufasha kwari bisanzwe ariko si vyose biza kutugira ikibazo ivaje tuba turi amaraso y'umwana wawe arahuma. Mva nkubwire turi mu nama tuje kwiyamamaza ngaho uravyumva ikibazo ni cy'amahera nta kindi tanga kuvuga bari kumwe bari bagize biki amahera ari hehe ariko naguma nakubwire ko umunsi n'ubu dushobora kumenyesha buri kimwe cyose ariko mugabo Jesse usi mugore wa hari karabikubwiye Pastor birumvikana ibyo amafaranga wayasinze ibi bisigaye bibiri ntabwo ngo waramuha yamuhereye Yesu ashimwe amena kubaho mwarimu nawe secrétaire nibaza ko mahera y'ishengero wayanga
ndashitse kugira ngo ushobore kuyabashikiriza uzuyajane kuri konti sivyo ishengero ama vizabanza kundira gato kugira ngo uzuyajane ubundi munsi habanje kubuza ajya yayo urashobora kuyandika ni miliyoni 2.8 ariko cukura mu miliyoni 800 ujane sivyo uhereze wa muntu ikibanza hasikaye 100 sivyo uce uyabika genda okay sawa ko ikindi ndacuba urengogera kwamatika kuba nanditse n'akiwe kubira ibyabona byose Tawaga kwa amafaranga aranditse n'ibyabona byose ndikire gitawe kirabona ndabona nana kimwe hama mugera iri kuri avuga ubutumwa kabisa ndabona yuko twuzuye cyane hari ukuntu winjira mu mavuta urumva ko wabihawe gusa ndashimye cyane kuba dufise umwungere w'amavuta ego hama nanje reka nyaragase simbe ndashire kuri banki sawa okay sawa murakoze okay nyamba imana sengari y'ukuri izo mu igitabo cy'ukuri kose kugorora ama nawe ugurire mu rugo ridira nibiki 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 reka ninjire winjira kugira iki abantu murapurugana nje kora pasteur apostle pasteur apostle ariko nzaba si apostle ni apostle none ko nzaba murondera nje mba ndabazi ariko mana nibiki ahubwo byiza wonyonga agatako ukagenda hakiri kare ibyo muri gora nabyo uri kurumva basi ngira akatari hayibana reka kungora je nibere ku kazi akundana we nakubwira kungora nibiki none we ni wawe cyane we reka kuncafuza rasta je ndi ku kazi ariko abazamukira mwe mwabakimira abazamukira abatamenya kutama ku mihimbi ngo mushete we njye mutsabe je mutsabe wawe je yewe abazamukira leta uzopfa nabi abatamenya kutama ku mutwe leta uzopfa nabi we Kanda kushira ko ibibwa ngaha je kutama nibi yete akaduruva ndiko ndumva nake n'uyu ngomba kwinjira nane atawenze oya ni boss amutumye uraseze nkofero mushinga uyu musore ushobora kumamaza umugabo wanje imbere y'abantu canke nerekane ko nabigaye nuko ije narabigaye ako sheri
iby'Imana yadukoreye ibintu Imana yaduhaye uracakeneye urashobora gufata umuntu nabi donc umuntu akaba victime y'utuntu duto kubera ikibazo c'amafaranga ni iki Imana yadukoreye umuntu agaca biburiramo ubuzima nkujya mu gihunya riheye bo ndakumva kandi ndagutaha impamvu kuko ntabwo uri muca mu ngo ukavyara mu karere ariko umenye yuko urugo bitandukanye n'ishengero bitandukanye na business bitandukanye n'ikindi kintu cyose umugabo akora kugira kimwinjirize shiri ndi muri business byo umbwiye ko mpomba irakimwe kubera ubwo burufa bw'abantu baba bukora binera stress Imana yacitankoreye n'ibyo none wowe cyo gukora n'igiki rero bivuga ko bitakuryoheye ko bitagize iki banje naco ico ndabona kuraba ko business yanje dahomba mufise kuvuga ngo tukabireka nkabivamo ejo uzocugike uri capable gusubira kwa so canke kwa nyoko kuturumbura kumbaza wewe banza wicarana bwira ndavuka vugiriza je nakubwiye ngo urumva nta mucamanza hakwisahari uzoza guca urubanza ni Imana yonyene kandi nayo nyene ibibizi bidutwara ahantu ikazoducira urubanza wa mushenzi we sheri uramutse ko ndi umushenzi kubera mvuze ibintu ari byo kubera ndaguhanuye nurenge mbaye umushenzi nawe ucubike umva renda kubwire kandi ndakubahutse bitabaye uko nanje ndabivuze tuzoteka ngo bishe wahora uteka umukozi nta ntazoteka umvize ndakubwire uranyubahutse sivyo nagenda kubwire ngo aho woza unyitambika muri business zanje nawe no kubura Seri nyo sheri nukumbwiye mwebwe mudashobora kwibwiriza ngo murondere umuntu atarinze aguma yirukanga inyuma yayo nimara ko umuntu azoguma biruka inyuma ku buryo muzomuhereza amafaranga y'inzu uno munsi nkeneye amafaranga y'inzu wahejeje kuvuga baruja no nkayire jewe nkeneye amafaranga oya wahejeje kuvuga sindaheza kuvuga afite amajambo menshi noshobora kuvuga rero kubera iki mutibaza inzu yuko igoye kubaka ariko kuryama muri iryamira neza atacu minone ariko amafaranga y'inzu akabananira kuriha mumhereza amafaranga y'inzu ngiyende ubundi ndakubaza ikibazo kimwe wa mugabo muko uza kumpagarara hejuru untakwindero muko warafatanye na jeyo kubijanye n'inzu nibaza ko wihenze cyane mu gihe umugabo wanje adahari ivyo ntibikenewe kuza kubimbwira jeyo ntibinandaba sirivu urabe rero ugende uzogaruka ku muronde ahari kuko igihe mwapatana je ntitwari kumwe kandi ivyo ntibindaba nimba ndi umugore we nibisigura ko ucuza ukabaza ibintu bijanye n'ivyo ntabwo ari inshingano ziwanje uriko urarengera rero mu mahoro yawe n'umutekano usubire iyo wavuye hamuzogaruka niyaza kuko niwe mwapatana kandi unyorohereze ntusubire kumbangamira vuba mbega ndakubaza ikintu kimwe iyo nzu ayi mugabo wawe ahiryamamwe ari umwe cye muri kumwe mwese nasanzeho umugabo ndashoboye kukwishyuza nawe kuko inzu muyibayemo muri babiri n'abana banyu bose n'abashizemo
kubera kino guma nze mbagira kira mwanya wose intakazi kanje mba ndiko ndakora erega nanjye ndafite ibyo nkora umviriza andafise uburenganzira bwo kugana inzu yanje kuko inzu nitwayubakanye mu gihe inza umugabo sindamusange ari inyegeza wa mugabo urafise amatwi yo kumva urero wabonye nyene ko wavyimbije ibisusu watagase mu nzu yanje utatungire yubatse uburo atari kubona katamatwi je wefise yani kunise ko ndigitumva je sinbagutuka nkeneye amafaranga y'iki inzu umva nakubwiye rero sivyo umugabo wanje amahera yafise pana kuza kuducokora gutyo wibaza ko atamera ayafise gute atashobora kundiha kubera adashobora kundiha jewe nimero yiwe ufise nta contact yo no muda ku telefone okay genda rero hama muramenyana ivyo je ntibindaba umviriza basi reka ndakubwira jewe ndagiye ariko umunsi wose nagarutse sindakubwiye umunsi zosanga ibintu byawe byose mwashize haza nzowitangira iki nugana inzu yanjye ivyo birakuraba genda ugenda uravunagurika n'amaguru yawe nubundi munsi nzogaruka rega umupangara afise agaciro nani ntibaza bagira nkuko afise agaciro n'abari inzu ariko iyubaka igihugu vrema biragoye uje naje kubaka hanze kuba mu nzu nzi nk'iki umugore mwiza nkaje ngo nkukiye ngo umugabo asenga ibi bintu singiye kuvyihanganira ko amaba ariko barancokora abantu ko amaba ariko barantuka kuba mba ahantu habi ngo ni kubera umugabo asenga adashobora kurondera amahera nk'abandi bagabo ibi bintu singiye kuvyihanganira sivu singiye kuvyihanganira jewe hari byinshi twungutse uno munsi kuba amasengesho twari mu mwanya munini y'abayumva gusa kandi azi ko Imana igiye kutwishyura nubwo uri mu kibazo ushobora kuba wimezara narusha 2000 kandi unaye kwishengera ndazi ko uraza gufungura ushobora kudanuka yambana tuzi ushire kumukanya turabukunda twashobora gufungura ndakushobora kugenda ariko wonde ndakubaza uzogeza ryari kuba ikijuju n'iryari uzoca ubwenge nk'abandi bagabo shindi ikijuju ni gute ushobora kuvuga ko utari ikijuju unzaniye amahera angana n'ibihumbi 2 ngo nisuma ayo masengesho yawe wamamwe buri munsi buri saha buri mwanya numva bindambiye birandambiye silivure ubu nyene bahagiye kuntuka ko numva bimaze kundenga frame nukuri ndagusavye gerageza uca ubwenge nk'abandi bagabo ivyo bintu vy'amasengesho yawe vyandambiye amahere y'inzu yabuze abandi bagabo bavyuka mu gitondo baje kurondera amafaranga kugira ngo babure amaparisera bubaka amazu meza raba inzu tubamo raba inzu tubamo
nokomeza kubyihanganira kugeza ryari Ariko ubu nyene no stop ubu nyene munyuranyo na mwene inzu atwe kunyurira hejuru nitumuriha itugize gute ivyo mba nkwiye kubimenya jewe ivyo biba bindaba ko ari inshingano zawe kubera iki amasengesho mu gitondo amasengesho umwanya wose amasengesho umwanya wose amasengesho ivyo bintu no bishobora bimaze kundambira Silvo ukwiye gutabura ko bajya bose bayafise batayavuganye kandi zigenze bikazo se zaramaye nyambaje uno munsi ushobora gufata umwanya wanje nkajya mu ishengero nuko mbona akamaro nkura mu ishengero uno munsi ndashobora kubata amafaranga ndiko ndavuga ariko ije ndashobora kuyaronka wabaye kubera Imana n'ibintu byo nshobora kubaho mugo no munsi yageze ushobora kumena kumenga ntagaciro mfise imbere zawe ibi ni bigeragezo kandi umukristo n'ibigeragezo by'Imana nyamba washobora umugabo w'umupasiteri nuko ari vy'Imana yabonye ko muberanye ibigeragezo bibemwe ubuzima turimo tuzobuvamo ubukena dufise no munsi bwo tuzokwamama hageze ushobora guheza na rasiyo kayabo nivyo bababesha wibaza yuko bizova hejuru bikikorora mu gihe utagiye kubirondera nk'abandi bagabo imisi yose bama mu rushengero numva kwihangana bimaze kunanira urabizi je nakuze muhira ataka na kimwe mbura uko wambonye tukibonana ubona ariko meze ubu sishobora kwemera kubyihanganira ngo uri kurasenga no ndagiye kurondera abandi bantu bazi kurondera amafaranga hariho abagabo bazi gufata neza abagore babo biruka bakabaronderera apana ivyo byo kwama umwanya wose mu rushengero sishobora kubyihanganira ubuzima ndaburambiwe ukaba wumva udashobora kubuvamwo ngo uve mu ivyo bintu vy'amasengesho umwanya wose mu ishengero ntabwo ngiye kubikwemerera jewe ndabirambiwe ugenda urondera ubundi muntu mukwiranye ubu nsigara numva n'isoni turi kumwe turi mwibarabara ndumva n'isoni nkaguma numva ufise akamoto kabi akawoderi kabi sinzi ivyose ni kubera wewe umva renda kubarira ndabirambiwe ugenda urondera uwo mukwiranye jewe nanje ndagiye kurondera umuntu azi kurondera amafaranga deja mbere kuba mu nzu nziza no kuba mu mafaranga menshi rero sinshobora kubyihanganira ugumane n'iyo mana yawe hamizoguhe ubundi mugore mukwiranye aho ndahejeje Yes, boss. jewe ndabwira kuva kera ikintu kimwe nkeneye kandi mutegerezwa gufata nka nkama kuvuga ngo umuntu wese twari kumwe muri irya nama yatera akajagari umuntu wese mubona tudasangiye ivyiyumviro navyumva Yes, boss. umuntu wese ashaka kunyitambika imbere ku bintu je nabi yashu irya shengero kugira ndayikore nakoze ibiharuro vyinshi ariyo mpamvu mwebwe ntegerezwa kubitaho kugamwitera vyanje Yes. kuvuga ngo rero umuntu wese ari umupoza mu shengeri wanje Yes, boss. Boss, ntugire ikibazo. Ibintu byose tuzobikurikirana neza. Ariko je intambamye ya mbere ndiko ndabona. Nikaje gapastor. Je ndiko mbona umenga twohera ko twikita. Sinzi nawe kubyumva. Boss. Nafsi kwa. Bo, kale atuza. Atuza no kuraje mu shingiro. Ashobora kuri. Kaya twatwaye bwokiye mu shingiro kaza bitrubaye. Ndio zaki tushobora kuramuza. Ndabwira mufite no bubiri nabazanye kwitira bwa muri byo gushaka gukora vuga rero akazi kabana reka
kazi k'umuyaya mu rugo kuraba neza umwana ikibazo ni kimwe uce mu ishuri mbega mu gihe umwana atazoba hari umuyaya ntihazoguma cane nababwiye nanje ndagiyeho cyane kumushyitsi ku mwanya mwiza kandi vraiment bon muraberewe afite nico nabwiye cagi igihe uri umurongozi fuki wambara ukaberwa bose bakavuga ngo aberewe sivyo hama narabonye ko nawe afite nuko ntamenye ivyakurikiye mushitse mu rugo urabona ko pasiteri yaraguteye ubwoba ariko nibaze yuko atakibazo kinini cy'abana ariko hagati yabo urushengero nije narutanga ujya mugabo wawe namushitse hajya kugira mbone nawe ingene yubaho pana kugumana kagabo nyine kameze uko nico gituma jewe nagerageje nk'umukozi w'Imana aracari muto gukora ibikorwa sivyo arakora ibikorwa by'ishengero n'ivyo muhira n'ibindi vyose rero objectif yiwe nashatse nawe ndabe ko rusisuka kamere kuko abadamu beza nkamwe bamukunda abavogari barishika sivyo bwana niyo mpamvu nashimye kuza tuganire ngaha kuko nari nateguye n'amapasitasiari sinujya ngaho ndakubeshe amazimisi ariko aramvuga anesha umutwe urabona ibi bintu vyacu bisabe ko dukora tukitanga mu mutwe mu mutima ku mubiri rero niyo mpamvu nashimye ko tukaganira tukaza turanafashanya bibaye ngombwa narabonye hajya ko umugabo nawe nyine ashobora kuba atari seriye cyane usinzi ibintu vyose reka nanjye mbaze ndabashimira cyane kuba mwiyumviriye mukampamagara cyane kuba mwanyiyumviriye ni iby'agaciro ego sinureka kubishima hama ibyo wavuze byose nabyumvise ariko ndakubaza ko uvuze ngo ushaka ko tuba abagenzi ushaka ko tuba abagenzi gute kandi nzi ko turi abagenzi kuko dusengera muri eglise imwe kandi uheneye urabona ko nitaba sinumva rero ubwo bundi bugenzi ukeneye sinzi ko mushobora kunsigurira okay mva mu mapasta vyo kuri nuri kurantahura kubera ndiko ndakubwira ibintu mufunyafunya okay Chantal urabivuze neza ko turi abagenzi dusengera hamwe birumvikana ariko nawe utigishije nk'ibintu vy'umwana cyo nashatse kuvuga sikindi nashatse ko tuba abagenzi vy'ukuri gusohoka tukaza turasohokana kandi bishitse na rimwe nawe uravyumva nyene bikabaho tukiyumvanamo umubiri n'umutima vyose reka ndazi yuko kajya kagabo kawe umbabare sinakisa akagabo ujya mugabo wawe ashobora kuba adakora vyose ku mpamvu bariko arahangayika araba hirya arondera amahera yabura ngaje nkaje ndayafise ntabigufashamo tukabikora tuvyiyumvanamo kandi bikabibanga uburyo ni jewe nawe umugabo wawe ntabimenye umugwanje ntabimenye bana nkuko namenye ngene mpanga akarere kugira ngo ubu kurura kumvise umva ari byiza pastor sinzi ko ivyo bintu wiyumviriye ari imwe mu Imana yaba yarabikubwiye sinzi niyo waba warabikuye ariko ndatangaye cyane
kuko ibintu bibaye mu no mwanya by'ukuri sinabikuzigako. Uri umuntu twubaha cyane muri eglise kandi cyane gose n'amafuta yawe we ni wategerezwa kuduha inyigisho nziza, ni wategerezwa kuduha ivyo tugenderako, ariko uriko urasamburira urugo mu ijambo rimwe, nsambura urugo ku mukozi w'Imana nka wewe. Amareka ndakubwire ko wihenze cyane, kumbure ndamenyereye kuvyumva ko abakozi b'Imana rimwe musambura ingo z'abantu, cyane cyane mwikigije mu busambanyi. Koko nivyo si amajambo gusa, deja naramaze kumenya ko uri umweminati. Nze? Ya jewe